Niteka n'umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye yoba ibiriko biravugwa mu menyesha makuru bitandukanye yoba ivyo mu gihugu ndetse na mpuzamakungu ndetse n'ibiriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ikiriko kiragaruka ko cyane n'ubusesanguzi bw'iki kiringo ca mbere ca President Evariste Ndayishimiye ndetse abenshi barashinga intahe zitandukanye harimo abo mu butegetsi bwa CNDD-FDD ndetse nabo ku ruhande batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho kuri uyu munsi. Ibi byose bikaba bitanguye kuvugwa cyane inyuma yaho umuharedi tabara utangareje ko washitse mu marembo y'igihugu c'u Burundi. Hari umwe mu bahoze bagena na President Nkurunziza babanye kuva ku rugamba gushika ku butegetsi ndetse yanajejwe amabanga mu myaka ya mbere ya President Evariste Ndayishimiye ariko aza gukugwa muri ayo mabanga yashinze intahe akavuga ko aho ubutegetsi bugeze kuri ubu bugeza hatemba. Cyane akavuga ko President Evariste Ndayishimiye ngo vyinshi mu vyo yabashije gukora cyane kuva ashitse ku butegetsi harimwo kurekurira akagwi kamwe kakihagira ivyitwa ko ari amatungo y'igihugu mu gihe abene gihugu bo ubu bigaragara ko atawubanezwe. Ivyo bikagaragarira cyane mu kubura ibyankenerwa nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'amajambo agenda yatangazwa n'abategetsi nk'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye inama nshinga amateka Gérard Daniel Ndabirabe. Benshi bakavuga ko ishavu ry'abanyagihugu ryaduze cyane bivuye ku majambo abategetsi bagiye baratangaza mu bihe bitandukanye cyane kuri ibi vyankenerwa mu gihugu vyagiye birabura isukari igitoro ndetse n'abene gihugu barishe umwavu w'ikizungu ntibawuronka mwihinguriro fomi. Bamwe bati indero yayigize potopoto, umutekano yawugize ivyondo, uburimyi yarabutembagaje, imigenderanire y'igihugu c'Urundi n'ayandi makungu yarayitovye ku rugero rudasanzwe, ubutungane yarahamvye nta kintu na kimwe atashwanyaguje. Igisoda c'u Burundi yasanze ciyubashe ariko inyuma y'imyaka 6 caradebukiwe. Yasanze abarundi barimo bakimbura ariko ubu abahomvya kabiri kuko abarihisha imbere intabire y'ikizungu ariko itera rigeze bakabura yafumbire hamwe na twadufaranga. Agishika yategetse ko ibitungwa bidasubira kuragirwa mu mashamba none kiro kimwe c'inyama kitashikana n'ibihumbi 8 vy'amafaranga y'u Burundi ubu kirashobora kurenza amafaranga ibihumbi 30. Agishika ubutegetsi bwari bamatora mu guharura amajwi none ngo wewe asanga utora mu kazu kitora akamuterera y'ubwoba. Yashitse kandi aciye imyaka 5 hari abarundi bangajwe none aho kubatahukana abarungikira ababarara ku mugongo ngo babahe ishano. Biherutse kwemangwa kandi na ambasaderi wiwe Tahanse Ntahiraje. Yashitse abomagura amazu y'abantu ngo agira yubaka amabarabara meza yamarana n'umushingi ahubwo ariko ategeka bene amazu gusasa amabuye n'isima ahahora amazu yabo. Yashitse Burundi bufise ibitoro ariko inyuma y'imyaka 6 abarundi ntibakizi ingene igitoro gisa. Yashitse ibiciro mu masoko bigendeka ugiranije n'imishahara y'abakozi none abakozi ba leta baguma batubuzi harimo n'abasirikare bagoma batoroka. Mbere no mu minsi iheze yarivugiye ko umwigisha canke umuforoma ahevye akazi abara amahirwe abonetse mu gihugu kuko hari uwundi aca karonka ariko ntibuka ko igitigiri c'abagata gisumba igitigiri c'abakaronka. Yashitse dolari rimwe rifunjwe amafaranga 3,000 ariko ubu ryigwije inshuro hafi 3. Muri make ngivyo Ndayishimiye yashitse asanga bigendeka yaravyononye ivyo yasanze vyarayangaye navyo yashitse avyunyura. Yasanze ubutungane bwarapfuye nawe ashika bwimbira imva, yasanze imborera kure zaragisibije nawe acaziha impigi, yasanze ipeza ryihibara mu kunyuruza nawe acaritera intege, yasanze ubutegetsi busahura nawe aca aba ngumwe muri bo. Ngo tuvuge iki tureke iki? Ibi nkuko natangwe mbivuga ni intahe yashinzwe n'umwe mu bagendanye n'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse najijwe amabanga hambaye mu nzego z'igihugu muri manda muri iki kiringo ca mbere ca President Evariste Ndayishimiye ariko akaba yaramaze imyaka idashika 3 muri ubu butegetsi. Nkuko abandanya abivuga ngo abategetsi batagiriye isoni barahagarara neza bakishongora ko ibintu vyifashe neza gusoma imbere y'umwaka w'ibihumbi 2020 bakavuga ko iminwa ifise ivyifungura kandi ko imifuka ifise amafaranga. Niba
ntibagarukira ngaho bavuga ko bibaza ko abesha ari abanyabujumbura akabasaba kuduga mu mitumba kugira ngo birabire ukungena abanyagihugu baho bambara uturato uduhuzu twiza bafise amapikipiki kandi banafise umuyaga nkuba. Akavuga ko uburimi bwifashe neza k'amatora ariko agenda neza atakiranga muhogo kumutekana ari wose kubutungane bukora bwisunza amategeko ngikano no mu maso yiwe ngibi vyose birera ngo de. Ariko hari bimwe bimwe ngo Ndayishimiye yikuramo nyene ukamengo yatamitswe amagome akivuguruza nawe nyene kandi ariko arivugana. Bamwe bati ngo mu minsi yeze yaratangaje ko atareta ikibaho mu Burundi ngo yaramuzimiranye. We nyene agaca atangaza ko atana kimwe yaranguye kubera ko yari mu myimenyerezo y'imyaka 6. Hari n'igihe yigeze kuvugana umwiheburo mu kwibaza iyo abarundi bazoja umunsi vy'igihugu byose vyaheze hagasigara ubusa. Ngo Ndayishimiye uje wumva yadutse akavuga ngo ibibuze mu gihugu we afise amatoni yavyo ku muhani we agacamagarira abarundi kuvyironderera. Ngira ngo niwe yataye mu rudubi Gerard Ndabirabaho yabwira abadandaza b'Ingozi ko bokwigurira ikimodoka kizimyamwoto. Sivyo gusa kandi kuko baherutse gutangaza ko abaje gupagasa mu mahanga ari binebwe. Bahava kandi banavuga ko badatahura ukungene abura abakozi bamurimira imirima yiwe ariko bakaja kurima muri Tanzania. Mu minsi iheze kandi ngo yarubahutse guhimiriza urwaruko ko ubumenyi butangirwa mu mashuri ataco bumaze. Akaberutse vuba kurira ikizira agashinyaguriza incungu yacu Rudoviko rwa gasore ko yahemukiye Uburundi. Ngo dufise umukuru w'igihugu abarundi barira ayo kwarika ko atari bo bazobona arabavuyeko. Atuka abarundi bose, atuka abategetsi bamufasha, atuka abanywanyi ba CNDD-FDD, aratuka incabwenge, atuka bihebeye Imana n'amadini, abatavuga rumwe nawe bo ntaco bakivuga. Atuka makungu ubu yashitse kwisimbo y'inuma mu gukura agahuzu ku muganwa gwa gasore. Akavuga ko yashize Imana imbere nayo mu minsi arayahura ibitutsi. Nkuko babandanya babivuga bamwe bati ese koko Ndayishimiye n'ubutegetsi bwiwe bazokugwa na Leta Tabara canke bazohunga ubutegetsi, ese zosangira ubutegetsi nabo? Mu bihe byose banyarucare bashavujwe n'intwaro mbi hategezwa kuba yagiye bumvikana kuyisenyura ikabaviraho, kandi kahise kerekana ko naho vyo twari imyaka myinshi nayo ntwaro yoba ikomeye nk'urutare impera n'imperuka abanyagihugu barayiyahurira ko bagahemuka bayitembagaje. Nivyo amaraso y'inzira karengana raseseka, ivyubatswe bigasenyuka, ariko nta kundi babiri bugende kuko nta yandi mahitamwo abakunda igihugu baba basigaranye yo kugikiza kiretse kurinda bakacigura. Kandi mu bihe byose banyarucare bashavuye ntibashobora gutsindwa intambara kuko baba bari mu kuri kandi baba bazi ico bakeneye. Kuri Perezida ngaba ariko aragerageza kwidadirira ku butegetsi mu gihe c'intambara abafise amahitamwo yo kururutsa ibitugu agashiraho abanyagihugu bashaka kwicwa canke guhirikwa gahunga. Muri iki gihe rero mu Burundi bwacu biraboneka ko intambara iri kiramota. Iki ni igihe kiri mu bihe bikomeye aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngakwiye kuva muri rwinshi agafata ingingo zibereye ibyangara bitari vyayangara. Ibiganiro hagati y'abasangiye igihugu ni karahara mu ruganda ntibacura. Kahise ku Burundi, u Rwanda, Kongo na Uganda kerekana neza ko aho bitashobotse ko habaho ibiganiro vy'amahoro hakurikiye ibintu bibi cane. Ehe namwe irabira uko vyagiye biragenda aha mu karere. Reka dutangurire kuri Idi Amin Dada na Mobutu. Ntibari bazi ko hari ikiroberi coba kinagiza bakiruka udutsinsigire dukora ku gakomokomo. Mu gihe c'igitugu ca Idi Amin Dada uyu mutegetsi ntihere kwicitwa ibiganiro. Umuntu wese yubahutse guhanura leta irongowe na Idi Amin Dada kwicarana n'abamugwanya yafatwa nk'umumenja. Idi Amin Dada yarabona neza ko ukuja mu biganiro na Yoweri Museveni batavuga rumwe ko bari ukwisuzuguza, ariko sinkekeranya ko inyuma yaho ikiroberi ca Museveni kimutembagaje ariho yashoboye gusubiza amaso inyuma akabona ko yahemukiye igihugu n'abanyagihugu ba Uganda. Mu mwanya ariko tumwatumwa iyo yahungiye muri Libya yaratahuye ko iyo banyarucari bahagurukiye intwaro bayigira ubunywenywe. Intambara yo kwirukana Idi Amin Dada ku butegetsi yamaze amezi 8 gusa ibiraheze. Mu gihe c'igitugu ca Mobutu naho Zaire yarageza hije mu mayira abiri.
intambara yo kumukura ku butegetsi niyo yabaye ngufi cyane kurusha intambara zindi zahumiye abaperezida bo muri aka karere duherereyemo. Bishobora kuba vyatumwe kandi nuko inyeshamba za Laurent Désiré Kabila zari zagaze neza kandi zishigikiwe. Aho ni mu gihe bivugwa ko igisirikare cya Mobutu cyari gifise ibikoresho bigezweho, ariko abasirikare bo bakaba bari baramaze kudebukirwa n'ubuhemu bwa sebuja wabo Mobutu. Abonye ko ingufu ziriko ziramuherana kandi ko amahirwe yo kwirukanwa ku butegetsi ari menshi, Mobutu yatanguye kwingingira abaroberi kuja ku ntebe y'ibiganiro, ariko ivyo biganiro inyeshamba ntavyo zari zigikeneye. Amakosa Mobutu yakoreye Zaire n'abanyazayire yatahuye mu mwanya yari karatumwatumwa yo yahungiye muri Maroc. Intambara yo kubohora Zaire yarongowe na Laurent Désiré Kabila imara amezi 6 gusa. Hakaza kandi igihushane kidasanzwe hagati ya Buyoya ndetse na Habyarimana. Mu Rwanda Habyarimana ntiyatahura ko inkehwa z'abatutsi zari gushobora kumwirukana ku butegetsi. Habyarimana yaritaba ibiganiro ariko bikaba impfa gusa. Intambara yarangiye ubutegetsi bwomowe. Aho ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu Habyarimana yari yaramaze gupfa ahitanywe n'igitero cyakoroye indege yari mureruye atahutse avuye mu rugendo. Abayoboke biwe basigaye barigwana ko yamara bahava baratabaromoka. Habyarimana ntiyanaronse n'umwanya wo kwicuza ku magorwa yateye u Rwanda n'abanyarwanda kuko intambara zamuhitanye bugica. Ariko abari bamufashe mu mugongo ndazi ko baronse akanya ko kwifata ku munwa bakamaramara baravye akabi bakoze. Intambara yo kubohora u Rwanda yarongowe na General Paul Kagame imara imyaka 3 n'amezi 9. Mu Burundi naho nico gihugu intambara yamaze umwanya muremure cyane kurusha ibindi bihugu duhejeje kuvuga, kandi ni mu Burundi gusa vyashobotse ko intambara ihagarikwa n'ibiganiro vy'amahoro. Intambara yo kwirukana Buyoya ku butegetsi yamaze imyaka irenga 10 kandi birangira leta n'abatavuga rumwe nayo bumvikanye ko basangira ubutegetsi. Birashoboka ko umuhari CNDD-FDD tutari gifise ingufu zo guhirika ubutegetsi bwa Buyoya kuko nta n'umutumba baroberi ba Nkurunziza bigeze bafata. Ariko kandi na leta ya Buyoya ngo ntiyashoboye guca intege abaroberi ngo urugamba barutebomoke. Vyumvikana ko impande zose zari zihanganye, ariko Buyoya iyo ashaka ngo birashoboka ko n'ubu aba CNDD-FDD baba bakiri mu ishamba iyo batahabona ibiganiro. Muteo nice cigwa ndayishimiye kura muri kahise k'intambara ndetse n'ingene ibintu vyifashe kuri ubu ariko ubutegetsi. President Ndayishimiye ngo iteze ko Red Tabara izoba iyumba nkuko CNDD-FDD yiwe yagoyagoya mu ishamba. Arutse kuvugira mu kiganiro na BBC gahuza miryango aho ageranya Red Tabara na FDLR mu kwerekana ko Red Tabara izonanirwa nkuko na FDLR yananiwe. Amajambo Ndayishimiye atuma abarundi batahura ko Red Tabara yiyumvira nkuko Buyoya yabona ikiroberi cya CNDD-FDD nk'ubusa, ariko agava yemera kuganira n'ubusa. Ndayishimiye ngakabona ko Red Tabara nkuko mu myaka za 70 Idi Amin Dada wa Uganda yabona ikiroberi NRA cha Museveni nk'ubusa, ariko mu mezi 8 gusa Idi Amin Dada kisanga bwa busa bwamuhiritse ku butegetsi. Ndayishimiye akabona ko Red Tabara nkuko Habyarimana yabona ikiroberi FPR cha Kagame nk'ubusa muri za 90. Habyarimana yapfuye ku mushuhira w'intambara maze abayoboke biwe yahenze ngo arakomeye basigara barawota yamara nabo bahava bayabangira ingata bakinagijwe na bwa busa. Ndayishimiye rero akabona Red Tabara nkuko Mobutu yabona ADFR ya Laurent Désiré Kabila nk'ubusa. Yamara mu mezi 7 gusa Mobutu bwa busa bwamwumijwe nk'utwatsi yisanga hanze y'urugo. Izo nguvu Ndayishimiye rero yishimiye zo guhangana n'abarundi ntaza afise ngo mu gihe asigaye atizwa na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibigwanisha n'abasirikare agamije kwerekana ko igisirikare ciwe gihagaze neza. Ndayishimiye ngafise inzira zitatu imbere yiwe kandi nahiwe guhitamwo nziza. Harimo gukwega intambara izomuhitana, guhunga ahiritswe canke se gusangira ubutegetsi na Red Tabara nka Buyoya na CNDD-FDD. Ibi rero bikaba biri muri imwe mu myihwezo yatanzwe namwe mu banyepolitike batandukanye cyane bagarutse ku cuka kibi kirangwa mu butegetsi bw'u Burundi muri kano kanya, ndetse n'abandi bavuga ko icuka k'intambara coba kiriko kiratutumba mu Burundi. Muyandi makuru reka tuvuge kuri ibi bikurikira mu gisata c'amategeko. Mu Burundi ese ni ryari ingingo yo gupfunga umuntu ivy'agateganyo idashobora gufatwa? Ese ni ryari ihagarikwa?
Ibwirizwa inomero imwe yo kugenekerezo y'icenda ryo kugenekerezo 11 rusama mwaka wa 2018 rihindura igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'ivyaha zitohozwa ziburanishwa ndetse n'ingene zicibwa mu Burundi. Ingingo yaryo 160 igira iti: mu bihe byose ingingo yerekeye gupfungwa ivy'agateganyo yemejwe canke yongerejwe ikindi kiringo hisunzwe ibiteganijwe mu ngingo 154 agahimba ka kabiri, umucamanza arashobora abisabwe n'uwagirizwa icaha gufata ingingo yo kumurekura ivy'agateganyo abanje gushikiriza umwanditsi w'imanza amafaranga y'ingwati. Ako gahimba ka kabiri k'ingingo 154 kisungwa kagira gati: vyongeye ingingo yo gupfunga ivy'agateganyo ntishobora gufatwa canke kugumizwaho kiretse iyo ari bwo buryo bwonyene bwotuma n'imiburiburi kimwe muri ibi bikurikira cubahirizwa: kugumizaho ivyemezo n'ibimenyetso biboneka vyerekeye icaha canke kubuza ko amasura canke abakorewe icaha baremegwa canke kubuza ko abagizwe icaha nabo bafadikanije kugikora canke ababafashije baja hamwe ngo bapfundike ibinyoma. Hakaba kubuza ko umutekano uhungabana buvuye ku caha cakozwe ndetse no kubuza ko icaha kibandanya canke gukinga ko gisubira gukorwa. Ikigira kane ni ukugumiza uwagizwe icaha aho ashobora kuboneka bitagoranye ubutungane bumukeneye. Nayo ingingo y'160 ikibandanya iti: ayo mafaranga y'ingwati yizeza ko uwagirizwa icaha azoja ararenguka kandi kazoshira mu ngira ibihano bimubuza umwidegemvyo igihe cose abitegetswe. Iyo bikenewe agakoreshwa mu kuriha indishi y'ivyononekaye kubera icaha cakozwe, mu kuriha amahadabu hamwe n'amagarama. Kubw'ingingo 161 y'iryo bwirizwa ngibitegekanijwe mu ngingo 160 ntibikurikizwa. Ku bantu bakurikiranwa ku vyaha bikomeye bishobora guhanishwa umunyororo urenze imyaka 20, ku bantu batarasubiza amafaranga canke yandi matungo yose baronse biciye mu gukora icaha canke y'ayo matungo atabonetse bagatanga ico binganya agaciro, ndetse no ku bantu bakurikiranwa ku mabafatiye ku gitsina. Tubutse ko ibwirizwa ryemejwe n'inama nshingamateka ku genekerezo ya 18 ndamukiza umwaka wa 2018 ririgwa n'inama nkenguzamateka rishigwa ku mukono n'umukuru w'igihugu ku genekerezo ya 11 rusama umwaka wa 2018 kandi ryasohowe muri bulletin officiel du Burundi. Mu gihe kandi mu yandi makuru ku ncuro ya gatanu imyiteguro yo kwakira inama idasanzwe ku rwego rwa Afurika ihuza urwaruka iraremvye. Ku muhingamo kuri uyu wa gatanu igenekerezo y'indwi imyandagaro y'umwaka wa 2026 umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nancy Ninette Mutoni yakiganira abamenyesha makuru mu kwibutsa ko imyiteguro y'urwo rubanza rudasanzwe imeze. Uyavugira umukuru w'igihugu akavuga ko ari umunezero ntangere kubona abavuye mu bindi bihugu bagiye kongera gukoranira Bujumbura kuva ku genekerezo ya 10 gushika ku genekerezo 12 imyandagaro uyu mwaka wa 2026. Ati ni inama idasanzwe yo ku rwego rwa Afurika, umugwa mukuru wa Afurika mu bijanye n'ugwaruka n'umutekano ari wo Bujumbura kuko uzoba watewe iteka. Iyi nama rero ngo yateguwe na leta y'u Burundi, ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU. Hano rero ngo hitezwe abagera ku gihumbi amajana 200 bazitaba iyo nama. Aha hazoba harimo amashirahamwe abarongoye ibisata bitandukanye mu ishiramwe ry'umwe bwa Afurika, amashirahamwe adanana ivyicaro vya politiki, societe civile, abo mu makaminuza n'abandi. Akabandanya ati kuri incuro ni bidasanzwe kuko hazoba harimo umuco w'abakanyezi, abanyempano, abaririmvyi, abakinyi rurangiranwa, abatwenza n'abandi. Yibutsa kandi ko buri mwaka Bujumbura izama yakira ihuriro nk'iri ry'urwaruka kanatsinda hahiswemwo ku mugwa mukuru w'urwaruka muri Afurika. Eka mbere ngo niteka kuko Burundi buguma bwizegwa. Abarundi bose rero bahamagarirwa gusidukana n'iyo nka ngo baze bakira abashitsi bavuye hafi canke kure banabereka ivyiza vy'u Burundi. Arashima ku vyiza bimaze kuzanwa n'izindi nama za mbere. Ati abatari bazi Burundi barabumenye. Ibiganiro nk'ibi birahuza urwaruka n'akarere na kare nigoro rufise amizero yakazoza bakungurana ubumenyi. Akabijya rero uyu mwaka ngo sugwaruka gusa ahubwo n'abakenyezi bazoba barimwo. Ibikorwa bizosozerwa kandi n'umunsi witiriwe Inkerebutsi Day mbere urwaruka rwakoze neza ruheze runashimigwe.
Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone ne butarafite kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yoba ibiba biriko biravugwa mu gisata ca politike agati y'akazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino n'andi makuru n'ibiganiro turiko turabategura ne mu mwanya ntimuze gucikanwa no Muhuza TV Imana bayezagira mu kugo vyanyu vya misi yose muriko murakora.